ndabafitiye filime abakunzi bagumye bipfuza cyane yitwa Intore ntindi barayireklame ma commentaire Intore ntindi igeze iyo nyota rero uri kurateza abantu ntivyumvikana ikibazo kiri he basi twatwebwe abantu bakunda filime ndundi tugikemura cyari kihari vraiment kandi cyari gikomeye sana cyari kibazo cy'amafaranga mu Burundi dufite igorane y'amafaranga jewe vraiment ntababesha mvugisha ukuri je ntangorane ya histoire mfise na wewe umaya histoire y'umuhungu mwahebanye ndaguha episode 20 kandi bazoryohe ntawo mwahebanye wewe ndatsi uri umwana mwiza ntuhebana ko bavuga ntumvikana na NORASQUE ntumvikana na FANNY ariko no munsi bakaba babagira babane canke bari mu kubana ariko mu mace tubona uri mu sinzi proposal canke proposal yabo waryohewe sinzi ngira na dote waragiye sinzi meme na mariage birashikaza buriyo aya majambo wewe uyumvise nk'umukinyi wa filme canke nk'umuntu akunda filme waya uyumva gute bo muri make tugiye tuvugishije ukuri yego nta mwogo buri sato udahizwe iyo bavuze ukwanko je nanga abantu bafatira hamwe ngo abarundi ni babi iyo umuntu akunda kuvuga ngo birozi ngo iki ngo barandoba amahereza adahagaritse vuba acika umurozi wenyene acika umurozi we ni wowe umurozi ndabiguha ukuntu bigenda reka ndabikwereke oya iki kintu ntimucitiranye reka ndabikwereke igituma agenda ararimba ko barandoka ngo barabonda icambere atangura kugirana kubundabunda nuko inyegeza abantu acabaze kubona ko abantu atari bubahunge ikintu akora hari ibintu twavuga kwikingira akanako kwikingira kaze Isaac TV ho Salut abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane gose ho muherere turazi ko mudukunda muri benshi turazi ko mudukwikira muri benshi so kubwo rero ndabaramukije cyane nenda bakumbuye I'm so happy gusubira kuba imbere yanyu twongera turamutse abo bwije abo bukeye mwese turabagumbiriye mu izina rya Yesu cyane rya Yesu bivana so rero icambere ntanguye kuramutsa abantu badukurikirana cyane nkongera ndamutsa umutumire wacu ni AMEDEE turagoye ikaze meze neza ndashimye cyane icicaro sinzi cameraman ku distance ayibona ni kubera amaso yateye twigiranye kure oya ni sawa turumvikana ni sawa ariko ndavuga ko kameme bo je barabizi ko sanzwe ntinya mfite isoni cyane ku bademu mugabo mu byukuri mu Isaac TV ni jambere ndanahakoreye ndashimye cyane ukuntu munyakiriye ninzere n'abakunzi ba Isaac ko baza kunyakira neza bash abakunzi ba Isaac TV rero umve n'abantu bakundana n'abantu b'umutima vraiment bakundana nkawe nk'ujyambere bakubonye kuri Isaac TV ningene bagukunda Imana ifashe bankunde we sinze kuva ngaha David from kuko abantu gukunda ubona ningene bakunda ibintu byawe rero kugora kundi ibikorwa byawe kandi azi ko nabagukunda Imana ibahezagire banduko ubwo rero wisange kuri Isaac TV ni umuryango munini ego amakuru amatwa asumira ngo gaha nta numwe ataragira subscribe ntawe kuko n'abantu bacu ego cyane okay AMEDEE twarakumenye tukumenya mu marelesi tukumenya muri filme ndundi ariko twashaka nk'umuntu ajiga mbere kuri Isaac TV wibwire abakunzi ba Isaac TV bakumenye kuko hari nubwo usanga hari batakuzi nta wamenye nta wamenye rero tugusaba wibwire nk'umuntu mushasha aje kuri Isaac TV abakunzi ba Isaac TV je amazina yanje ni Manirakiza AMEDEE niyo mazina yiwanje abavyeyi banyishe nanje nkomeza ndayabwira abantu nabanzi bose banzikora ayo mazina akazi kiwanje ni kwandika amareresi na realisation rimwe ndacishamo no gukina ngakina gukina nta numwe atoshobora gukina nico gituma turiko tubishobora nta numwe mwisi yose n'igiti kirakina n'ikintu kitazi ubwenge kirakina umuntu rero arabishobora gusa bivana n'umurealisateur umurealisateur ashobora kuguha ibyo mutajanye bidashoboye bitajanye na wewe bikaba binaniranye rero uwari wese bivanye n'ukuntu umurealisateur yamupangiye wari wese ashobora gukina rero nico tuma turiko turi presenter dushiramwe akantu kuko turabakinyi nanje rimwe na rimwe nkora nk'inamwe rero mugabo akazi kiwanje kenshi no kwandika amareresi no kuyarealiza cyane gose biravuga yuko AMEDEE yatoye urupapuro n'ikaramu akandika filme
bitegerezwa ko iyo filime iba hit iba sikundwa cyane bivugwa biba bivugwa nyene mugabo ntidushobora kuvyemeza kuko ushobora gusanga hariho filime nagize ntizikunzwe cyane ariko mbwa nyinshi vraiment ndashima Imana ndashima n'abakunzi ba filime yanje filime nagiye nandika nagiriwe amahirwe barazikunda ariko sinocashira hagati mu ginyo ngo ico nibaza ngo ninafata ikaramu ngo bizoca bikundwa ego n'ubuntu bw'Imana umuntu abagiriwe tukanashimira n'abakunzi b'amafilme y'u Burundi kera twarazikora batanazikunda ariko ubu baramenye ko tuhari barazikunda ubu barica bakazira abafroma batuje episode ku yindi cyane bakaguma gusaba ko bafise inyota ni intambwe idasanzwe mu Burundi abakunzi ba filme bubaho cyane gose Amede n'umuntu cyane arambiye muri carrière yiwa filme n'umuntu abibayemwo je narakurikiranye amafilme mwigeze ukina kera n'abarioneri vraiment kera cyane ariko zari filme ziryoshe kandi zigisha ariko twashaka kumenya turi muri 2023 yawe yagenze gute mu kazi kawe ka filme vyari bimeze gute hako hari abashima hari n'abagaya ariko twashaka kumva nka Amede yagenze gute muri make jewe ivyabaye muri 2023 byose ni ibintu n'amashimwe gusa kuri jewe sukuvuga ko nagenda hagoroye gusa hari imindugo hari imanuko haraho natembagara haraho nanagwa barabizi benshi bakunzi bagiye bakurikirana ivy'ubuntu by'uwanje 2023 niho nagura imodoka muri 2023 nyene mu ndwi imwe niho iyo modoka yasenye uravyumva ariko namashimwe wumva muri 2023 niho natangura kuronka biraka bikomeye nkakora filme zibiri zibiraka uvyumve filme zibiri zibangikanije kundwi iyo 2023 niho izo filme umunsi umwe nazikoreye rimwe haba novuga skandale ni imodoka igwa mu mazi abakinyi banje baragwara filme izo filme zibiri ziri parallele zisokera rimwe zirafudika mu mashini ku munsi umwe byabereye ku munsi umwe byabaye umunsi umwe urumva ibyabaye umunsi umwe n'ibintu byabaye birafudika nsubira kurondera udufaranga two gusubira kuri tere yumvira ko ufise episode nka zingahe zikagenda ukacewe ngo zose zaragiye no kuvuga iyo modoka ntiyambabaje abakinyi bobo baragwaye ariko ntaramwe yapfuye nari nezerewe uruva nari mu mashimwe mugano mvise nivyo nari maze imisi nkora na 23 ariko ni yamashimwe wumve kuko iyo 23 nyene naguze yindi modoka umwaka wa wundi nyene yego rumva ndakubwira amashimwe malgré ivyo byose vyahabaye iyo 23 nyene za filme zarasohotse zose zirahera yari amasezo imwe yari ifise 22 episode indi yari ifise 27 zose ziraza ku mwanya yego ziri muri 25 ni kuvuga rero nico gituma ivyo vyabaye sindabifata nk'ikintu kibi cyambayeko aho ndagifata nka experience y'ubuzima hama ibisigaye nca mbona ivyo vyaje nyuma binezereza cyane gose ariko ikibirenge nuko hari amashimwe hari intambwe nibwo ivyo byose byabaye muzi munagenda aca mu binogo n'ahantu hameze neza uko ivyo byose bizaguye bidukomeza cyane yego no gushimira Imana cyane pe gose cyane ivyo mu byiza no mu bija mu gimana tubwiye ngo dushime twamare wa mutima gushima gukenguruka tushaka kumenya rede 2023 yawe twagiye turumva Amede yakoze ibi Amede araha 2024 yawe plutôt imeze gute turacari mu ntango turi mu kwezi kwa gatatu 2024 iri mu ntango nta n'ibintu byinshi ndakora washaka mugabo abakunzi ba filme ndashobora kubizeza ibintu nka bitatu yego nta birebire no babwira nta n'ivyo ndi bubereke bikomeye mugabo ndashobora kubereka Salon de beauté ya BMT ni ka company yiwanje ikora amafilme twayironkeye Salon de beauté y'abagore mabuja karibu gapoka jirageje ku murongo nibaza abakunzi ba filme n'abakunzi ba active baraza kugusabira ku munsi wa mbere n'imiburiburi uze kwisokoza kuri yasubira gusuka haleluya nta n'ivyo gusuka byose numvise BMT yabikoze nanye ndayishigikira uko Okay, icyari cyambere Salon de beauté ya BMT irahari mu Kamenge ni mwisita terminus banduko kugicumi nahantu aba Cibitoki ruguru Carama bose zamutakura bashobora gushika ariko akaba ari intango yuko dushobora gukora n'izindi handi twatanguriye ku bagore n'inza gabatizozigira ivyo onye sivyo rudandazwa gusa ahubwo nivya byo korohereza filme
kenshi jewe bihora bingora ndinda abakinyi ndinda kubajana muri saro bivanye na kwafe nkeneye umva ndiko ngerageza guteza imbere filme rero hamande ya salado bote ndabafitiye filme abakunzi bagumye bipfuza cyane yitwa intore ntindi barayireklame ma commentaire intore ntindi igeze iyo nyota rero uri kurateza abantu ntivyumvikana ikibazo kiri he basi twatwebwe abantu bakunda filme ndundi tugikemura cyari kihari vraiment kandi cyari gikomeye sana cyari kibazo cy'amafaranga mu Burundi dufite ingorane y'amafaranga jewe vraiment ntababesha mvugisha ukuri je nta ngorane ya histoire mfise na wewe umaya histoire y'umuhungu mwahebanye ndayaguha episode 20 kandi bazoryohe ntawo mwahebanye wewe ndatsi uri umwana mwiza ntuhebana bo ngomvye kuvuga yuko nta ngorane ya histoire fise maze kuba nta n'ingorane y'abakinyi mfise kubera ko abakinyi abakora cinema mu Burundi je tubanye neza pe nta muntu numwe ikimenya amenya je filme ziwanje zosanga zikinamo abantu benshi batandukanye bo mugwi je nta numugwi fise ngo abantu nibo ngombwa ndabafise inshuti zanje ariko bahafi ego ariko sibo bategeza gukina iyo tubonye we mutamacingana neza na niyo histoire na hore nagize hariya ndaje mwikoze kuzi ko bishoboye uramuza ego rero nababwira yuko zari ingorane z'amafaranga udufaranga dukeyi twarabonetse ubu turi kuri tere ya filime intore ntindi navuze ko ari ibintu bitatu kuko ico ca gatatu reka ndacite ko ari cyo ciki ca kabiri narimvuze nuko hagati ya filime intore ntindi tuba tubafitiye n'iyindi izoza bisohokera rimwe iryoshe gusumba intore ntindi ubu no butumwa ndabahaye je muzominyutse iryoshe gusumba intore ntindi jewe Amede mugamba dufite abantu bakunda filme no kutwica nta nikindi oya rukuri nana je ndakubwije ukuri ibi bintu sitiko ndavuga je muzobaze abantu banyegereye no kuri stati yanje sinkunda gushirako ibintu oya nukuvuga sinkunda no kuvuga ibintu bitariho bacumuga ni mu kirundi ngo ibitariho bihaye umwana ubugomba kumuriza kuvuga ko akundi umubwira uti ndakugurira imbombo ntuyigure kuko udafite amahera yo kuyigura ukapfa kuvuga ngo ndakugurira imbombo yirigwararira umunsi wose yashagije gukora kwishuza vro nanje rero ico sindagikorera abafana banje je mu bantu bambere ibintu abantu bambere je nubaha muri akazi kanje n'abafana ya bien sûr ego sishobora kubakinisha rero nagira ndababwire yuko je ni mwabona intore ntindi ikirasohoka mukabona niyo yindi bayindagira ibanga ndazi muzonyemera nako muzokwemera ko mu Burundi dushoboye asha vraiment twumve ko ibikorwa bigiye kuza kandi revye vyiza kandi bavuga ngo idisigaye kera bavuga ngo idisigaye nyuma nizo ziba ziryoshye yego n'ubure niko biri kwa Amede kabisa arakantu uvuze yuko muri filme cyangwa abakinyi mwese ba filme harimo kumvikana ko hakaba n'abandi bantu hatari kumvikana nkuko vyari bikwiriye ukiyo umuntu muri mu kazi kamwe ubwo mukwiye kubana hamwe mugasupportingana kugira ngo bishaka iko canyu gitera imbere gusumba uko mwari muri ubwo we nitutahuza nkina filme ya filme abakurikirana wewe ntibaza kunkurikirana kubera yuko ntidukundana umva nta ya support hari hagati yacu ariko hari amajambo yagera avuga cyane Amede hari bamwe badahuza muri filme hari amajambo yagera avugwa inyuma y'ibindi vyavuzwe nta majambo ntibakundana ntibasupportingana ariko mu nyuma ndavuga karorero ko bavuga ntumvikana na NORASQUE ntumvikana na FANNY ariko no munsi bakaba babagira babane canke bari mu kubana ariko mu nyuma cyo tubona uri mu sinzi proposal canke proposal yabo waryohewe sinzi ngira na dote waragiye sinzi meme na mariage birashikaza buriyo aya majambo wewe uyumvise nk'umukinyi wa filme canke nk'umuntu akunda filme waya uyumva gute bo muri make tugiye tuvugishije ukuri yego nta mwogo buri sato udahizwe iyo bavuze ukwanko je nanga abantu bafatira hamwe abarundi ni babi umva abanaka ni babi yego mwahuye n'umuntu umwe yakomereye nabi ngo bariye ni babi mvuga umwe ujyanye mfitane kibazo mwahuye yarabaye mubi birumvika kandi rero hari umuntu yavuze ati umuntu abaye mubi hari naho atari we mubi fate ni wewe cyangwa imwe muzanyu babiri ntizahuje kuko wowe nimba atakubereye mwiza hari abandi abereye rero no muri filme bariko baratwononera bariko bavuga ngo turankana ariko ntitwankana rero nundi muntu azoza kuvuga ngo je Amede hari umuntu
tubanye nabi ntazibana zidakomanya amahembe ariko hari habo dushwana no kuri teleje turashwana n'abakinyi muko umuntu azoza kukubwira ati Amede hari umuntu babanye nabi azo ari karabesha azo bizane aha kuri Isaac TV twicarane n'uwo muntu yavuze ko tubanye nabi tubazanye ibibazo yego ntawe hari kuko jewe FANNY LAVINE twarakinanye yego nunse NORASQUE twarakinanye yarakinye mu filme yanje FANNY LAVINE yarakinye mu filme yanje peut-être kubera ntari umukinyi mwiza sinza gukina mu filme yabo birazwe cyo namunanye mvita ngo je gukina iwabo ndabizi ariko urabemvita mugabo ku filme yiwanje je bose baramaze gukina nta muntu atarakina Riva yarakinye Liberty yarakinye iwanje Sabasi ba Abeli ba Dodo ninde mbega mu sinema umuntu asikaye n'umuhungu yitwa Joachim ni ngombwa ategeza gukina mu filme yanje kuko amatara yabo mba ndayabona je rero singisha nubwo urabona nubwo wongera uti rigata ibirenge vyawe yego zanje nakubonye ko tara urabikora no rigata ukankinira filme yanje hariho n'undi yitwa Constance abo n'abastare n'abandi yego film kandi bifise impano abo nabo igwanje bategeza gukina ntibarakina mugaje je bazokina sibonye ne hariho nabandi batazwi bataramenyekana ariko nabonyemo impano nabo nzoza murababona ni kuvuga rero hariho abantu bagenda baririmba par exemple kugira ngo hakarorero ariko munyumve neza mutavuga ngo hakarorero ukagombye kuvuga bokavuga iyo umuntu akunda kuvuga ngo birozi ngo iki ngo barandoba amahereza adahagaritse vuba acika umurozi wenyene acika umurozi we ni wowe umurozi ndabiguha ukuntu bigenda reka ndabikwereke oya iki kintu ntimucitiranye reka ndabikwereke igituma agenda ararimba ko barandoka ngo barabonda icambere atangura kugirana kubundabunda nuko inyegeza abantu acabaze kubona ko abantu atari bubahunge ikintu akora hari ibintu twavuga kwikingira akana ko kwikingira kaze nukurondera gasabirwa nukurondera kukenyererako sivyo kugira we akawambarirako kugira babantu bakwedetse ntibagufate kandi tujya tuntu bakunda kutanga ngo bwabwe twishe n'uturozi hari nabo baroga keshe iwacu bagira ibitega hari naho wasanga ubuzanya akantu ko kwikingira ukasanga wazanye ibitega mwico guzanye igitega bakubwira bati igitega wizaniye ntigikugwaho baragitsirika ntibagikura bapfumu niko bameze nzobikina nzobibakinira ntimugire ikibazo nzobibazanira niko bimeze ikintu ibijya birozi byo wizaniye ntibabikuraho babizirikiraho kugira ntivyonone gusa biguma kuri wewe yego bigumaho nyene rero mwico gihe eje murangira ubushakashatsi ibintu by'iwacu mu Burundi ndabizi nzobibazanira muri filime nukuvuga uko bimeze wewe ucugenda ukarondera imiti igufasha kubihoyahoya umva ko watamwe kugendera mu miti kandi byaturutse mu kwikingira kugira ntibabo umva ko utinduka bumurozi byasaba rero kuhagarika umuntu rero agenda akunda kuvuga ngo baranya nkango turankana ngo turagiye nawe nyine atasi agabe je ntane muzokunda uzokumva je ndiko ndavuga ngo turankana ngo naka ngo ndiducana uwaka ngo naka ngo wapi ngo nciye yo haturira cyangwa witonze ukarabuza gusanga ari we mubi mugasi misi yose hariho umuntu vraiment ashobora abantu bashobora kwedeka bakamugufata nabi rero muri cinema ntitwankana ahubwo impwemu hari uwo mudahuza impwemu zo gukorana yego kandi mudakoranye ntibisigura kwankana je ikintu novuga je nkwaje maze gukirana n'abasineyaste beshe ntawono kwagireza ko je twankana nimba hari uwo hariho abo tugora tugira muguzobaze jewe mu bantu bose hariho abo tuje twashwanye barahari kasi twankana kubera twarashwanye ndagenda ndaca bugufi ndafukama filme yanje arayimara gusa ndaza abasineyaste bagenzi banje bemeye barafuta filme bavuga ngo tuyikatishe basi ngo tuvuga ko yapfuye kandi atanapfuye ivyo ni ngora byasaba rero ko dukunda akazi gusumba uko twiyumvira ko ivyo bintu yego tukabikora ku neza y'akazi nibisanzwe ariko kwankana abantu babana nyene ntaho bitari ivyo kwankana inzikani yombi ego bimwe byo kuvuga ngo ashe ngo je kujya twarahejeje ngo hazoca nzoturira ngo ntizosubira sijya n'ingorane kwibagira n'ivyo bintu vya mbere mu buzima umuntu mwagirana ikibazo gushwana nibisanzwe murasubiza hamwe kugira ngo noneho nka mwebwe canke twebwe tuhari kugira ngo tuduze ibendera ry'igihugu cacu kiduhe kugira ngo tutwane kandi tumeze nk'inzi ntoki tudafatiye hamwe Nushobora kugifatira kabisa biba bitakaye ntasi mako ufise urumwe gute ushobora gukora igikorwa nkaho uvuze ati je ndi umujournaliste je rero Amedee
n'abasineyasi kuno ndabanka bazoyihonyora kabisa TV yanje bazoyihonyora yego aho ugirira nabi bo canke nawe uri kurigira naje mba nigire nabi utegerezwa gufatanya abandugu cyane cyane gose utegerezwa gufatana amaboko utegerezwa gusapotingana n'aba film iryoshe itaryoha yikunde kuko nutayikunda undi munyamagana azoyikunda yego cyane ntashobora kuyikunda byasaba ko baduha impanuro bakatubwira aho bitagenda neza ni sawa apana kuza kuduca intege ngo gutunguze barundi nta kigera yego gutungwa AMEDEE yandika nabi ngo AMEDEE actinga nabi bahora babimbwira na actinga nabi ndabitse ariko kameme nta gukina nabi bibaho gukina nabi biva ku kuntu wagiye mu kibanza kitari cawe nk'ubu je ndiko dakina par exemple ndinde nka sokuru wawe byokunda bro papa wawe byokunda ko mba papa wawe hakonga ngo sokuru nibikunda okay twagiye turabona rero byinshi AMEDEE filme yawe ariyo ntore ntindi nubwo tutarabona ikurikira ariko twizera yuko nko watubwiye yuko igiye kugaruka twagiye turabona uja mu bihugu bigiye bitandukanye ndavuga cyane Kigali mu Rwanda uraserukiye wagiye urajanye n'abandi bakinyi bagiye batandukanye hari abari bagiyeyo kenshi hari abari bagiye ijya mbere nka wowe rero analyse wakoze yo gukorera ngaha mu Burundi ejo kaja mu Rwanda gukorera bivanye n'ibikorwa by'iwawe mu Rwanda wahagiye iki cyane bo mu Rwanda vraiment ikintu nahigiye gikomeye ugahura n'abandi bantu bagiye batandukanye twarahuye mugaje nko nakubwiye je aha naho umengo hari gihe mera nk'umusazi je ndi timide bukebuke hari gihe ntinya sinataka cyane mugabo ndobserva gose kubera ahantu hose je naho munyoye ngenda ndiga rero ikintu nahize hariya andugo abanyarwanda baraturusha gufata oseri ibintu byabo nimba ikintu yaci kigiyemo aragihagararako amenya ko arakazi ego kuko urabona ko kwanza ikintu cyo aragihatarisha kikaba ikintu big deal kandi ari gisanzwe ibi bintu twe duhora dufata ibisanzwe bo bakabikagamisha rero bobo kwidandaza n'ikintu donc kwipiblia kwishira ku magaragari byabo nabo yego ivyo kintu barakiturushije biboneka neza yuko umuntu wese akoze akantu kahariya azi ahategerezwa guca kugira gere kure tu gahitinge yego swate ntavyo nzi neza navyo nkurikirana gose mugabo abanyamakuru baho kabisa barihuta ku murongo wo gupibira ibintu ariko kandi biboneka ko abanyempano baho nabo baza akamaro k'umunyamakuru yego biraboneka cyane bigashika ko batabafyinako n'abanyamakuru baraza akamaro k'umunyempano no kuvuga bisa nkaho bariko barakorana neza ni match zibiri zose zikomeye ziriko ziyahana agapira kabisa bagenda kwinjiza bose ego rero aho twebwe tuza kuvugira tuza mu binyamakuru tuvuga ko tubanye nabi tunaka byahiye bobo iyo niyo byahiye baza bavuga ati ndavyiza amavyuzi ndavyiza kuvuma baramvuga kabisa twege hari gihe vyanka ugasanga niyo nje ku kinyamakuru mbanje gukomesha wonje kuvuga kumukura agashambara gusa ukabona ko iyo objectif ari iyo gusa mugabo wobo wibuke ko uburyo bakoramwe ibintu arashobora no kuza aje kuvuga nabo umuntu mugamaherezo ubona ko bose bazovyungukiramo hari n'igihe bagaruka bagahura basi swati reka tuvugishe ukuri nivyo tubona ku mbuga ngorukana bumenyi uravye ndimbati n'umukobwa yateye inda fije sibitangaza cyane babivyajemo umusaruro barabikoreye nakarero rero kukuntu bobo bagerageza kugagamisha ibintu byabo kandi biba byiza baza kubivyaza mu musaruro kabisa ubundi natwe ivyo nivyo zabikwiriye ariko hari hantu namangira ikibazo ugasanga twebwe turaba journaliste hariho umuntu tushobora kubona yuko umuntu twivuza yuko twokorana bivanye n'ivyo ariko arakora biko birakundwa canke bivanye n'ivyo basi nibitagenze neza dushaka kwaho umuco abamukunda bamukurikirana mugo cisaga wa muntu twituye abwira ati oya umva mengo ntari ka valeur bya bindi vyacu dukora erega niho hari ikibazo cyane ngaha mengo mwebwe abari muri filme abari mu muziki abari muri comedy muri rusangi mengo media ntibashaka kutugiranira ubucuti
ugasanga canke wowe ufise TV jako urya ufise TV ajako ok twa dukwiye kugiranira urwa rukundo hagati twese reka turebe kuvyita urukundo tuvyite gutya bo nge tubaze ndakwereka akarorero neza ndakaguha ahantu nza kubitahura gusa nubujuju umugabo yaguye mu kinogo sivyo bose bakaza bamubwira zana ukuboko tugukwega zana ukuboko tugukwega zana ukuboko tugukwega umwe mu bari ko bararaba araza aravuga ati acaraza aramuraba aratwenga acavuga ati akira ukuboko ndagukureyo acazana ukuboko caradoga yego nukuvuga zana ntiyakira kandi ni inyungu yiwe nta aca yanka nukuvuga zana aranga muga akira aca yemera ico kintu uriko uracyumva ndayitahoye urumva rero abantu benshi hari igihe nibaza ngo wewe nje kuri televiziyo yawe mbanje kuguteza imbere unteje imbere ya ko ariko kama kavuga yego nivyo uraronka vyuzi ngoranka bagukurikirana ngurabahize sawa urana baronka wewe atahazira yoye umva zana yaba hari ikintu cyamubwira ati ugiye ku kinyamakuru ucuronka yo kuzariruka yego mugabo iyi nyungu yinyegeje nayumva kuko iyo mubwiye ngo zana ngo akira ngo zana kuboko ndagukureye aca yanka urumva uramusabye cyo ngo nibinagira guhe gira yaguhome ngo gira wunguke yego rero ibi bintu biriko biradusubiza inyuma kubera ko umunyamakuru yarakwiye kumenya ko ukoresha umunyempano ni inyungu yiwe kandi iyo nyungu aza kuyironka ari ukujya amudugije cyane gusego umva uramuha mugana ugafatako nawe umunyempano ukwiye kumenya ko uje mu kiganiro inyungu yaho ko kumenyekana niyo mpano yacu ya mbere niyo kadotu niyo nyungu ya mbere twebwe bien sûr uraronka ujya uramuha ariko nawe uraronka ivyo tubimenye si n'urukundo reka tubikure mu rukundo basi tuvuge ko ari business tuvuge ni business kandi iyo business ni manguhe ni magiriranire none gute no kwanga kuza mu kiganiro cyawe cyangwa kubite wanka kuntumira mbe wewe gute utari bwantumira tuvugishe gute iyo nziko niwumva kwihera gayo wayi ugore rero muri active yera ngaha tubireke oya duhanurane mwebwe aba televiziyo mubireke uwo mubonye wese basiyogerageza mwakire muntu mbere yo kumuduza washaka mushira imbere kumuduza kuko iyo uriko ramuduza nawe wabari karakwinjiriza cyane gose namwe mwa bagenzi banje kwebwe abanyempano bagenzi yanje yego ugiri umuntu noneho rero tunavugisha ukuri burya abanyamakuru iyo bakwasuragwa yego kabisa nco kina manda kivuga uko nuko umunyamakuru afise ububasha bwo kuduza cyangwa bwo kugusupportinga cyangwa gusubiza hasi niko kuri bafise Isaac TV ni media nini cyane tuko turara mu ndi binyamakuru byo ngaha yego cyane vraiment ari ikintu bafashe ati umuntu tugatumusapotinge wa muntu aratera imbere kandi izindi TV nuko zimeze baratera imbere rero nta mpamvu yuko twovuga turi umunyempano baguhamagara mu kiganiro kandi ariwe bateza imbere ukanka ngo sinza Jona jendiruka wamagaye rimwe cyanda Amede n'umuntu wo ku mutima n'umuntu akunda Isaac TV je nabibonye ndamushingira ntayo ko bavuga hagisanga bavuga ngo ntuja ku ma media atandukanye iki niki mugabo je nkekambura ubutumire kubera jewe ntakubesha reka nje ndavugisha ukuri n'abandi bavyumvire yego jewe mfise ingorane urabona muri iyi sinema je guhera 2020 sindakora yindi akandi kazi nakamwe filme gusa ni filme kandi iyo filme ntari kuri televiziyo ndi mu nzu zobaze nta nakabari nkunda kujama akabari ndakagiyemo ni hamwe abajama bavuga ati turagukumbuye reka twicarane ntari ko ndandika mba ndi kuri tele urumva rero kuza nama ku muryango wa nana ndabwira ikiganiro biragoye birangora ariko ngiri ubuntu nanuka mpamagara wa journaliste mpamagara nayacura nzandiro bavyumva bande ndaza kamaro k'ibinyamakuru cyane gose ubundi umaze gutahura akamaro canke inyungu bigufitiye gukorera ku ma media canke ku ma TV atandukanye biba bifise inyungu kuri wowe cyane cyane yego cyane tumenya uri kuramenya yuko iri kuteruja ego kubwo rero twizere yuko nibindi binyamakuru
canke abandi baririmbyi canke abandi bakinyi ba filme ngo kwitaho amamedia canke inyamakuru rusange twiteho kugira ngo dufatanye tuduzanye twite ku ngwana dufitaniye cyangwa kuraba nabe dufitaniye twiteho kugira ngo iterambere ry'igucacu biraje kujana ugasanga kubwira ati je ndi umurundi kabisa ndi umurundi kazi nguco gihugu ni cahe canke wewe ukora urinde mugo ubugaya ukavuga sabe ukavuga cita bahita bamenya nta no kubaza ikibazo ubwo washoga ndi umurundi kazi canke umurundi bavuga ati yo ni n'iryambe tukumvise kabisa kubera iki ya manke yo gufasha ego rero kubwo twizere ko bizogenda neza nibukebuke urugendo rwawe rwavuze rwo kuja mu Rwanda kungene wahiga ibintu bye bitandukanye ariko ushobora kuvuga ati narabonye ko tubuze ngaha mu gihugu nk'umukinyi wa filme nakaye tubuze cyane cyese nkunda kuvuga ko jewe sinkunda kubira ivyo tubuze ikintu nkunda kubona turakeneye abakora cyane ingufu turakeneye abakora cyane je ndibuka aje twaratembereye ahantu ku mugabo bo twaranye twari kumwe n'abaje Hakimu urabona Hakimu arahamenyereye yaradutembereje ku mugabo yitwa bamenya ego gushika saa 7 z'ijoro barikarakora ujya mugabo ari kabo none reka zige sinema niho zisohora kujya ujya byo gusina ikintu rero mu Burundi turacabuze gukora cyane turakeneye gukora cyane kandi tukwiye kumenya yuko filme yacu itanguye vuba tugezo gukora cyane kugira abantu bamenye ko filme ihari nuko ziba nyinshi kandi nziza ego ico je nico kikuru numva gikenewe cyane gose rero tuko turarindiye cyangwa tuko turitega kuko bavuze ati ntore ntindi ijya style rimwo tuba turabona abantu bashira mu zindi style mugabe no kuvuga ko ijya filme style rimwe yisangije nk'umwanditsi wa filme canke nk'umuntu atsanzwe amaze mwibwiye kinini ikintu ca filme ijya style yaje gute wayumviye gute turamenyereye abagira bari mu bitanda abagira bari ahandi hantu tutazi aba bavuga ati je ari style batarakorako reka ntushi hajya nyene oya uburyo butandukanye bwa filme ndacabufise kandi je ndafise equipe yiga kuri histoire ngomba gusohora burya n'intore ntindi burya ndababwira ibanga benshi batari bazi filme intore ntindi yanditswe muri 2014 yego rero imyaka yari igoye gukora urabona kuduga ruguru kujya kukomve nk'abatwa kujya kuko batwa abantu babanye n'abatwa barabizi umutwe ushobora kumubwira ngo barugaye cyane kandi baragoye ushobora kumubwira ngo hora asanga yavugiyemo kugira ubakontrole rero ushobore kukakinisha bijya byasaba uburyo bugize nkariya muri tujya gusene twajya mu batwa twatumaze mu minsi 3 wow turara muri kiriya gice hari Gitega aho bita bugendana turara muri biriya bice rero yari igoye no kuvuga rero ijya style ndazifise n'izindi style zitandukanye ariko navuga ko muri make haba hivanzemo akantu k'impano ahubwo twebwe tuza twiyumvira dusohoriye muri iki gihe canke dusohoriye muri iki gihe yego hari n'ibindi bihe turonka amasuje avuye ku bandi bantu no kuvuga umuntu akadubwira ati je nkeneye ko munkeneye no suje iyo suje rero tuca tuyikora mu buryo twe dushatse mugabo tukayimukorera kuvuga hariho suje zihasanzwe umva ko n'indi yari hasanzwe hariho n'izindi suje batuzanira sur place tukazikorera aho nyene yego ndikuvuga yuko je ngiye nabona yuko ifilme iryoshe iteba mu gikoni mbe ni mu gikoni uko 2014 ni isa ni umwaka turi mu isaha vraiment urumva yuko ntiyategerezwa byategerezwa ko bigenda kujya nyene twitegerero ubundi buryohe bw'indi filme ryari kugira oya mugabo no umwaka nyene kandi muri umwaka vraiment ndazi ko nshobora kubaha filme zibiri canke zitatu nziza nababwiye izo zindi zibiri ndakeka zirashobora gusumba uburyohe intore ntindi ndabibizeje nyene yarinza avuga ati itegerezwa natwe abakunzi turizeye yuko itegerezwa kwa kundi nyene yego nta n'umunsi nimwe wigeze ubikora cyane gose novuga yuko tworoka mu kwezi kwa kabiri kwezi kw'abakundanye twege turabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri filme twege turabona amakupra yigaragaza
muri filme mbega ndashaka kubaza nawe nka Amede nawe nasanzwe kina filme twitege ubukwe ryari bon ikintu cy'ubukwe rero ego je ndibuka ko nagipanze kuva kera nkiheze ishuri nanzi ko zoca nkora ubukwe je nize kwigisha nanagiye kurondera akazi hariya ruguru ndarondera mvuga nti bampaye akazi umugore indani kabisa byaranze ariko ntibyakunze rero na nyuma yaho byaguma biba rero nubu sishobora ku vraiment nababwiye rijya banga kuki bavuga ngo ibanga ry'abubatse rijya banga ni ry'Imana babirekera Imana umuntu agenda agapanga ivyiwe ngo je ngo umwaka uyu n'uw'inturenge ngo yego itariki sinitse nimba uvuze itariki yego ni sawa ni proposition kwatura vraiment hari abantu bafise iyo mpano je nta mpano yo kwatura mfise ndakurahiye nkakubwira ni filme izokinwa mba ngeze kurehe ndakubwiye ni filme igiye gusohoka uri sure yuko ubona ahigeze ahantu hose mba narapanze ku buryo nzonanirwa nico bite accident nizo tumananirwa naye byase biturutse nuko mba nake mu bibazo byose njewe nyese shora no kuja reka ndeke kuvuga vyiza ubwo rero twizere mu minsi iza birashoboka yego cyane gose kandi turi no mu kwezi kwa gatatu kwagenewe droit de femme canke abakenyezi muri rusangi niki wifurije abakobwa canke abakenyezi muri rusangi yemo je rero ndagira ndababwira ikintu kimwe ndakude abakobwa muri rusangi ariko bazura bati mama nabandi n'umusheri wanje aho mfate bakunda muri make en general abakobwa bubahwe ko ni intwari zacu biratswe intwari zacu mu kutwibaruka no mu kutwibarukira ibibondo suko nyine rero mwabigememwe ukuri munezerwe muri ku kwezi kwanyu n'umwaka wabahariwe erega umwaka wose wahariwe abagore umwaka wose none ni ukwezi oya ni umwaka wose si umwaka wonyene imyaka yose yahariwe abagore basi kubera ko normal Imana yari yaremye abagore kugira tubateteshe tubafate neza nk'amata y'abashitsi nico gituma mvuga nti bakomeze banezerwe imyaka yose kuko kunezerwa kwabo twebwe natwe niko kubaho neza kuko iyo umugore afise stress no mu rugo n'umugabo kenshi niho usanga abagabo yaharutse amazi mu kabisa akasanga yaraye mu kabare kubera umugore nawe atameze neza ari indani byasaba ko umunezereza kamera neza kugira nawe umere neza yego cyane gose rero kubwo rero Amedee ratubwiye yuko filme zigiye kuza ku bwinshi kandi ziryoshe gusumba kwa kundi twari go turabibona rero nibaza yuko kwakunzi ba BMT ndibaza mwayibonye ku mupira kwa ivyo yambaye Burundian Movies and Talents kabisa nizeye yuko twamaze kugenda kugira kantu kakandi yego kuri BMT byaraheze ndibaza abakunzi ba Eyes Active so kubwo rero tubanaye supporting ikorwa byacu nitwite ngo naka niduhuza nitwite ngo naka nituvugana neza dugwanire gushira hejuru idrapo y'igihugu cacu kubwo rero sinzi kufisa kantu wobwira ndibaze ko abakunzi ba Eyes Active ba kundi bikorwa byawe gira nk'akantu bakubwiye nk'umuntu waruje kuri Eyes Active gambere nukuri jewe mbaje gushimira Isaac TV ukuntu nyakiriye ngaha iyi ni televiziyo twese tuba twifuza abantu benshi mu Burundi twifuza kuba twohagararako nanje navyifuje kuva kera amaherezo ndahashitse hanyuma rero abakunzi b'iyi televiziyo n'abakunzi ba filime muri rusangi nukuri no babwira yuko ndabashimira kandi ndabubaha ivyo tugeze ko ni ku bwabo rero mukomeze mudushigikire wabivuze bagende kuri BM tubagire subscribe barabe n'ibikorwa vyacu ko hariho ndabizi ngaha hariho abantu batarabona filime zanje barahari rero abo nabo mugende basi mugerageze murabe mureke kuza muravuga ka kantu ngo ngo nta kiza cyo vina za leta bagende barabe mu Burundi hari filime nziza yego umugabo witwa John K yaheruka kunyandikira Imana muhezagire ariko aranyereka hari iwabo ahaba muri Australia bariko bararaba filime zacu filime yanje basi into gitwa intore ndi bari barayiravye bica bituma baraba ishusho y'umuntu yego arambwira ati kuvyukuri ino bariko barakunda filime bari bazi ko mu Burundi ata filime zihari none bagarutse kuzikunda rero bakomeze bazirabe hanyuma bari muri Noro vraiment muze muteze imbere BMT muri salon suko nyene kuri disi mu Kamenge terminisi tuzohurira ejo tugiye gukoresha mutwe neza kugira lo 8 mars tumeze
tuzoba tumeze neza cyane so kubwo ndagushimire cyane niteka kwakira murakoze cyane nanje mutayiteka ntewe iteka no kuba kuri no television murakoze cyane so abakunzi ba Isaac TV ndabakunda cyane bye bye Isaac TV